Nagira ndabibutse ko abaririmbyi bo muri Tanzania cyangwa abasani cyingwe abartiste bo muri Tanzania iyo babonye uri kurabacako barashobora kugira inzigo n'ishari bakakumvira jalousie kubuko bobo baguma biyumvira ko ari bo ba mbere nga muri Afrika arabami b'amapiano. None nguyu Satura akomeje kubacako ku ndirimbo zigenda zirumvirizwa ngaha muri Afrika cyangwa East Africa. Guys, ndakubwira ko Satura ikirimbo kiwe kitwa Kirisese gikomeje gukora ibara ngaha muri East Africa. Guys, aba Tanzania rimwe nababwira ko akomeje kubacukubiza. None n'ubu bikomeje kuba bimwe navuga navuga ko Satubi akomeje kunyiganza aba Tanzania. None ngibi bikomeje kuba byo. Guys, umenye wareka uyu Satura niwe kingi w'umuziki w'u Burundi, the king of music cyangwa the king of piano ga mu Burundi. Uvyango vyemere uyu niwe ayoboye umuziki w'u Burundi. Benshi cyane bagiye baramugwanya bavuga ati mbega Satura wewe uzogera hehe, uzoshika kuki ko abazobishika ko tubazi. Nagira babwira ati mbega mwebwe abazobishika ko murabazi ko urutonde rw'abantu bazoronka ibintu byinshi cyane cyangwa bazotera imbere ntabo muzi kuko n'Imana ibazi. Niyo mpamvu rero n'uyu Satura yaramaze gutoranwa mu bana bazoronka, mu bana kandi bafise n'impano kandi bashobora kukaburirwa mu vyo mu mpano basanze bafise. Uvyango vyemere Satura azobakoma yongera abakomi. Rimwe rero ndababwira ati umuziki w'u Burundi watanguye kumota hanze, watanguye kubamotera kuko abana b'igihugu bakuye amaboko mu muzi. Abakingi bahagurutse magabo kuko ingoma zahinduye imirisho. Guys, uvyango vyemere umuziki w'u Burundi watanguye gutrendinga East Africa ndetse n'isi yose. Umuziki w'u Burundi ubu awuri ku rundi rwego kuko abaririmbyi bacu batanguye kuhabonera amagabo, batanguye kuhabona, batanguye kubona ko umuziki w'u Burundi utegerezwa kumenywa. Hero bite so jende bazamona ameze neza nkuko bisanzwe. Kuba tanze nk'abaritwa Japhali de Moza cyangwa te promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, icyo ndabasaba guys, mukore subscribe kuri Japhali TV ku buryo ibiganiro byose bishasha bikomeze kubashikirira kugiye. Indirimbo Kirisese ya Satura Mabafi ikomeje gukanga abanyamahanga, akomeje no gutera ubwoba ba Diamond, ba Mario, abami b'amapiano nga muri East Africa. Guys, Tanzania iri hose ikirajukumira bavuga ati mbega uyu muhungu ni wahe, haturuka he, avuka hehe. Guys, nagenda babwira ati Satura Mabafi ino ndirimbo si kindi kuko akomeje kuyirindiriza cyane. Bamaze bumvirize audio kwanza ku buryo video izoze gusohoka ari umuriro ari fire. Iterambere batatwifuriza ngaha mu Burundi, ahubwo iterambere turiko turagironderera kuko twamaze gutera imbere. Nta uhagarika iyo Imana yuguruye, nta wugara iyo Imana yuguruye, kandi iyo Imana yuguruye nta wugara. Rimwe rero kagateka k'umurundi aho kari aho kamye kazokwama gahari kuko mwibuke ko umuziki w'u Burundi wamye usuzugurwa kuvana kera. None nguyu ubu usigaye uri fire, usigaye wa trendinze uvyango vyemere. None indirimbo ya Satura yitwa Kirisese none ntimubona ko iri kiracako za zindi mwumva ngo nabakingi b'amapiano cyangwa izindi za R&B cyangwa izindi za rap, indirimbo imidigi itandukanye. None indirimbo y'amapiano yitwa Kirisese ya Satura Mabafi ari kumwe n'igihanganye cyo muri South Africa uyo sundi yitwa Shapo Maken. Umwana yakoze amateka menshi cyane mu gihugu cya South Africa, aje gihugu asanzwe avukamwo, bari kumwe na Kostatich. Mwibuke ko uyu mwana yakoranye na Kostatich indirimbo imaze kuraba miliyoni 12. Guys, cyamwumva ko uyu mwana atoroshi
none za nkato zo muri Tanzania bamaze kuzicako. Zimwe bamwe bavuga ko natwe dukora inkato, none ngizi inkato zacu ziciye ko za nkato zo muri Tanzania. None ntibumva ko umuziki w'Uburundi watangwe gutrendinga East Africa ndetse n'isi yose. Uvyangu vyemere Satura akomeje kubakoma, uvyangu vyemera iyo Imana yuguruye nta bugara, kandi iyo Imana yugaye nta bugurura. Uvyangu vyemere ko umuziki w'Uburundi wamaze kumenyekana East Africa ndetse n'isi yose. Icyo ndabibutsa ko abaririmbyi bo muri Tanzania, abartiste, abasani bo mu gihugu cya Tanzania, iyo babonye ubaciye ko baragirisha ari byinshi cyane, kuko bashobora kuma biyumvira ko ari abambere nga muri Afrika bazi kuririmba, ndetse bazi gukora umujyo w'amapiano. No, ntibaramenya ko hariho abandi bana bo mu Burundi bamaze gukwega, bamaze kumenya ibyo barimwo. Burya ndakubwire, iyo umaze kumenya icyo ukora cyangwa ibyo urimwo byose, bituma ukora akazi kawe wisanzuye, umenya ibyo ukora, bigatuma ibyo ukora byose bimenyekana, kuko waramaze kwitahura ibyo ukora. Niyo mpamvu rero ushobora gushiramo umutahe mwinshi cyane mu byo ukora, ugasanga indirimbo zawe zamaze gutrendinga kubera ivyo ukora umaze kubimenya no kubimenyera, kandi ntawoza guhagarika. Nagira ndabibutse ko indirimbo yitwa Kirisese ya Satura Mabafe yayipowesheje, video yayo yayipowesheje kugira amanza arabe, amanza ajugumize kwanza, amanza bajugumize kuri audio aheruka gusohora, imaze hafi y'indwi yose asohoye ayirekuye. Guys, ndakubwira ati ino video ya Kirisese je ndamaze kuyibona gatoya gusa, kidogo gusa, iri muri stock, ashobora kurekura umwanya wose, ashobora kuyishira ku meza abakantu bakayakira fresh bakayifungura, kuko ino ndirimbo yitwa Kirisese ikomeje kuvugisha abantu benshi. Yaho na Diamond yamaze kumucako, bya bikingi vyo muri Tanzania, ba Harmonize, ba Mario, abami b'amapiano. Guys, ndababwira ati bashino bose ino ndirimbo ya Kirisese yamaze kubacako, iri kirumvirizwa cyane nga muri East Africa.